Bidondo wagomba uje kuberewe cyane. Ngomba je muri Bantu Boy kuko nari mfite programme y'umupeti ariko arakora indirimbo bisaba ko ndamurabire ikintu cya refrain ko hasi uko nyene. Nivyo bifite amahera menshi. Zifashe gute? None kudandaza ni bibi. Oya ntabwo ari bibi gusa umengo nyene wahingamiye cyane mu bintu by'urudandaza. Nivyo bisaba ko ako kazi bamaye ndagakore kubera nanje ndonga ibyaragi by'abana c'est bien ça. Nta muntu aguma mu kintu kimwe. Ni byiza kuguma mu kintu kimwe me ariko ubuzima burabandanya. Narumva urazi neza yuko wavuze yuko ufite Bidondine wa mbere mba kuri Bidondine wa kanga. Genda ubabaze bonyene Jesu nshobora kubaza ayo ma question. Bave mu bose n'abamaraye. Abakuzi bamayaga TV meze gute meze fresh agiye bitesanga ubuteza ari bisaba fondote kandi bishushe ubushushe. Guys today rero ndabazana ikiganiro utibagira yuko ari amayaga TV akotse amike muri kumona MC Gire amakota kamera namwe kumona Justin. Okay guys today rero ndabazana ikiganiro kimeze neza cyane ikiganiro gitesta nje kuvuga numwe mu ba legend nje kuvuga mu numwe mu ba legend bo muziki w'u Burundi ariko today no vuga yuko muziki wamunaniye kuko Jembo numengo asigaye igira mu vy'urudandaza gusa. Aho yena sundi ni Bidondo no tuje kuvugana nawe. Yamenye ku mazina menshi, yamenye ku izina rya Bidondo makayabo, Bidondo mikeke. Unawe ni Bidondo BIO POWER. Okay. Kumana nanje rero ndagusaba yuko wagira subscribe kuri channel yacu ya YouTube hama ukanagira share nyinshi na commentaire kugira ngo ibintu bibanda bija mu buryo na nivyo vyiza nivyo bizotuma amayaga TV muguma mudetera intege. Eyo cameraman turasa kugenda twagiye. Bidondo. Bora dusemeje vipi? Na programme tutafita. Bibaho gusa kandi nizire yuko uza gutigira ikigongo. Na problem na ndabuba ko yamura aba journaliste na kazi kanyu. Mesi byiza kuvumbura umuntu. Bidondo wagomba uje kuberewe cyane. Ngomba je muri Bantu Boy kuko nari mfite programme y'umupeti ariko arakora indirimbo bisaba ko ndamurabire ikintu cya refrain ko hasi uko nyene. Ni kumurabira we nabuza kuririmba? Ni kumurabira gusa we nabuza kuririmba? Osora gusa urazi arabupeti arakuraba ngo uri mu legend mbo akaraba grand legend ndiko ndakora me uri hafi wanje tugasangira ukangosora ni bien nabimwemereye ko umunsi azokora yo ndirimbo nzoba ndi hafi kubera ibintu byo gukosora beat canke amajwi yiwe ni byiza. Abakuzi bamayaga TV murumva neza yuko Bidondo nubwo atakora muri kote ya music hari abantu bamwizera nko muri legend bamutuma ko kugira ngo agende kubakosorera. Bidondo uri kuraboneka cyane mu bintu vy'vyashara utari kuraboneka mu muziki vyifashe gute? None kudandaza ni bibi. Oya ntabwo ari bibi gusa umengo nyene wahingamiye cyane mu bintu by'urudandaza. Nivyo bifite amahera menshi. Ndimbo afite genda muso ambassadeur mu mercenaire. Bisaba ko ako kazi bamaye ndagakore kubera nanje ndonga ibyaragi by'abana c'est bien ça. Okay Bidondo watanguye na Bidondo mikeke ugenda Bidondo makayabo uno munsi ni Bidondo BIO POWER. Kubera cyo kumuhindagura akazi Bidondo ariho hamwe bitagenda neza mugacindurira handi. Oyaye ibintu biragenda neza mbe umuntu ariko araduga ariko araevolua. Kera turaba ngaba Diamond yari mu Diamond karanga acinjira ama Diamond ma whisky ubu acinjira ama Diamond pops. Urabona ko na ibintu sikugira ngo ariko arasubiranye ni ibintu biriko biraevolua. Ugasanga nimba ari mu mutayi mu mukeke wari ufise mutayi wa 1 million ukaendura makayabo nimba ari wa makayabo wari ufise 2 million ukaendura omo sanga ufise 5 million mutayi. Urabona nyene ibintu biriko birahinduka nta muntu aguma mu kintu kimwe. Ni byiza kuguma mu kintu kimwe me ariko ubuzima burabandanya umuntu ama idea yaragabanuka canke yarongera nuko nyene. Abakuzi bamayaga TV murumva neza yuko Bidondo kuba guma hindagura akazi si kuvuga ko ngo ni ibintu byo guhomba ahubwo ni ibintu byo kunguka kuko murumva yuko ahavuye utisanga nk'ubu yatanguje nk'umutayi wa 1 million ugacisanga shese
ku mutahe wa 5 million. Bidondo abantu abarundi barakwiteze ko ibintu bishasha. Bidondo tumwiteze gate ryari muri kote ya music. Mfise ikintu gishasha ibintu bitatu ariko ni featuring n'umuntu witwa Scandal na undi muntu n'abajeshi bo mu ruremeshangabo n'indi featuring turiko turategura n'undi musani bazomubona surprise shaka umuvuga sigize. Bidondo uriko uravuga yuko abantu bose goma gukorana nawe ntuve ko ama featuring tukeneye Bidondo wenyene bwite wenyene avuga ati igikorwa ciwe ca wenyene ngici niryaraho. Ndabaza ko si umwanya muremure ndibaza ko mu minsi iriko raza nzobagirira surprise jenyene bisapana bya featuring jenyene ndibaza ko n'umwaka nushobora kuhera sindagisohora ariko kiri muri studio kiriko kirachemushwa. Bidondo ndibuka twari turi mu kinama hariyo show yari ahantu yita kuri Astonvilla. Abarundi bari bakuteze cyane bari bakwakiranye igishiga cyinshi uri kuraraba nk'ubu nko muri aya mango Bidondo akoze show bamwakirana kujya bamwakira kiyagiye Ijya show ya kuri Astonvilla ya abonye ndibaza ko abantu barangunda cyane negura ikintu abantu baritaba abantu bakaza demande sirse kuko nifise confiance n'abantu banje murangunda se yaga. Bidondo muri iyi minsi kuna nakubwiye izo sosiyo urumwe mu baririmbyi mvuga ati bamaze gufata iruzenyo bamaze gufata TV online yose aha naha kira giganiro gurusa ngari Bidondo wowe baza kuvuga yuko bagurumbira kubera iki twaraje rwa mbere ndi umuntu wa peace mu bantu bose sivyo mbo arabasani ugasanga umuntu wagusavye interview ukamurira showbiz ko namwe mwaje naraba mu rendezvous yanje na mwa murimo me cyandi raba kuntu nitegura kugira ngo dukorane sinshobora kumuriha mu journaliste showbiz arabasana ugasanga batanguye kuri ama showbiz ejo nuzi muntu ico azovamo nuzi muntu ico arico nuzi muntu ico nguno ngende ndabariye showbiz ejo mugasanga mumaze gutera imbere namwe ngabarondera muca musubiza kugayo umuntu utazi ico azovamo ni byiza kwakira umuntu wose ukamufata neza nico gituma aba journaliste wari wo bose genda bubanda ba respect kuko akazi kanje kariko karatera imbere bibazi umuntu imyaka 200 ari kuri top ariko arakora niko sikubera jewe kubera mwebwe abafanzi n'aba journaliste ya bakuzi ya Mayaga TV Bidondo atanze ubutumwa bwiza cyane kandi abaririmbyi bandi mu byumvireho murumva yuko Bidondo we ihangiro yihaye ni kubahiriza abantu bose bava bakagera. Bidondo ndazi neza ko abaririmbyi benshi mwatangura umuziki cyarimwe ariko no munsi batariko baravugwa nkuko bivuga. Bidondo n'ubwe buryo akoresha kugira ngo agume harumbirwa n'abantu benshi kuko nizere neza yuko ngamu gisaga cya Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati uvuze Bidondo bacamenya Bidondo wariwe. Wo nibiki kumengo ubwo Bidondo no bakoresha imiti koresha suggest kuba umuntu gusa ukunda abantu gusangira n'abantu paske iyi singibaza suyi wacu twese turiko turarengana turaba passage ugafata umuntu nabi kubera uri umustar kubera urambara ibintu byizimvye umuntu akakwegera ukamurira showbiz c'est pas bien kuko n'uyo muntu niyo atuma uri hage aba bantu bonyene bariyaga igihumbi mu masho niyo bagurisa niyo bagura ikirato nambaye niyo bagura ikibaki ico gihumbi abadandaza ibijema nibiki baraza muri concert wanje bakariya gihumbi abandi bagashorera amaomo 1500 niyo ndigituma nanje nambara niyo gituma nanje mbeho nga telefone urabona ifo kenda buba abantu bose na abakuzi ya Mayaga TV je ndabona umenga Bidondo ararenze cyane uravye kuva hasi mbaho hejuru araberewe vyatari afise na telefone yibeiga iPhone man Bidondo ni swa cyabo oye Bidondo nagoma kumenya ibintu byose wambaye niyo telefone ubikura muri music cyangwa ubikura muri ivyo byashara vya biravangana siva ari ibintu ukura mu byashara ari ibintu ukura mu muziki me byose nshobora kuvugana mu muziki kuko ibi byose ndandaza bivuye mu muziki abantu kugira bahamagare ndimbo ambassadeur baramamagaye kubira umuziki nimba ari sinari mu superstar sinari kuba umuziki ya abakuzi ya Mayaga TV abo se n'abantu ko ndekenye umushinga abakuzi ya Mayaga TV
bakuze mu gazi turabandanya n'ikiganiro cyacu. Nagomba kumenya rero Bidondo. Salama bro. Fresh. Uko bien? Niko bien. Kubereye cyane. Problem. Ni jamaa ya Bidondo. Sana. Zabi. Nani stari? Yani ndi mukuru wiwe muri quartier. Bantu baransapotinga bakagura kubera abamese tukabana muri rigara yaga. Okay, bakuze mu Mayaga TV reka tumaze no Mufise sinajye witwa nde bro? Kebe. Witwa Kebe. Yeah. Abo banganye ni mu byiza. Ndi Mufise. Ni fresh. Abakuze mu Mayaga TV turabandanya ikiganiro cyacu. Nkuko mwabibonye murabona yuko Bidondo arenze cyane kandi yababwiye neza yuko amahera yo kugura ibintu vyiwe. Bidondo twashaka kumenya wewe Bidondo ko muri iyi minsi hari ibintu biharanga ngo by'aba diaspora cyangwa uga telefone naho nyina akaronkiye n'aba diaspora. Oya. Uko nyene. Jengora vraiment ngora kabisa ndandaza kugira ndonge ubugo bwanje. Embo ari abandi bararongowe. Bidondo avuga ati wewe ari pambanira nigisi cinobera. We niyitega bijya bavuga ati ngo kwizera inze we arakora agashira ingufu ziyo mu bikorwa byiwe haba kuririmba cyangwa mu bintu byo kudandaza. Bidondo ikindi kibazo ni iki Bidondo wewe uri umwe mu basare bo mu Burundi abakobwa bahurumbira biva kuki Bidondo? Ngo ikibazo hadatahuye neza uri umwe mu basare b'abarundi bafise abakobwa benshi ndabivuga uko kuko narumviwe urazi neza yuko wavuze yuko ufise Bidondine wa mbere mba kuri Bidondine wa kanga genda ubabaze bonyene Jason nshobora kubaza ayo ma question. Oya jewe genda kubejewe njo musika Bidondo Ubabaze bonyene no barondera gute genda ziko ufise umuntu umwe ufise umuntu abandi bose mwumvise arabihakanye afise umuntu uyu umwe ma message sapo Bidondo uskwina wewe unabijisemea mwenyewe bavemo bose n'abamaraya. Bidondo arabatoyisa n'umwese ngo kirese Bidondine wa mbere wenyene babana mu nzu abandi bose murabamaraya mwavyumvise apaguma mwiparatura ngo mimi natoka na Bidondo anabajikana mbere ya kamera. Bidondo akajambo kanyuma ku bafana babo Akajambo kanyuma yaga ndabakunda cyane abantu yitwa TV Amayagwa TV abafanzi b'Amayagwa TV ndabakunda cyane numubagiye ku subscribe ku channel yanje subscribe to my channel my name is Generation Bidondo ndabakunda cyane numubagiye kugura nikomo tugurisha 1500 ya murashobora kandi mukamurondera Delicia wo muri Isaac cyangwa mugatelefona ku nimero yonyene kugira ngo murabe aka kabido nako karimo n'utubase Delicia aragurisha bose bamuzi muri Isaac yaga Bidondo mukurangiza ikiganiro cyacu ngoma ndakubaze akajambo kanyuma. Bidondo ndafise umubanyi uyo mubanyi n'umuboss n'umuntu w'umupatro afite amahera menshi rero arafise umuzamu wiwe uyo muzamu yarararota uyo mupatro yapfuye hama mu gatondo bamuzamu aramubwira ati patron nararota wapfuye kubwa wiyumvira yuko yaciye amwirukana wibaza yuko yamwirukaniye abantu batinya gupfa. Bidondo ndavuze yuko uyo mupatro yirukanye umuzamu kubera abantu uyo mupatro aratinya gupfa. Je sinibaza yuko vyo baruko gusa inyisho reka tuyirindire mu kiganiro kizokurikira. Bidondo merci beaucoup vyari byinshi munangeje byo kurana nawe. Ya merci beaucoup abakunda cyane abakunzi Mayagwa TV yaga. Kandi ndagusaba yuko uyo mutima wo gutagaya abamenyeshamakuru ukomeza kuko ni igikorwa cyiza watanguye. Ya merci beaucoup merci sana n'umutima wanje Mfise. Bye bye bakuze Mayagwa TV ndababwira yuko nariko ndavuga na Generation Bidondo ni MC Gire kuri micro kote ya kamera nawe turi kumwe na Justin ndamenyesha yuko guys wewe umuntu utaragira subscribe kuri channel yacu ya YouTube gerageza uyikore kugira ngo ubandanye wironyera byinshi bya Mayagwa TV murakoze cyane ciao ciao.